ngaha kugira mbanze nshime ubu butumire. Narashimye, narabubonye, ndavuga nti ko bikunze nkaba ndi hafi ntegerezwa kwifatikanya namwe muri no rubanza. Nurubanza rwiza kandi rubereye ijisho, mwateguye neza biraboneka. Kanatsinda uravye shampiyona tuheruka ukuntu yari imeze, ukuntu yari ikomeye, ntimworeka kudacelebra. Ngira ngo twaheruka kubona ihiganwa rigoye, hari haciye nk'imyaka ingahe. Ubundi murazi yuko twahora tugera ko amajuru nk'abiri asigaye twamaze kumenya uwatwaye igikombe, ariko siko vyari bimeze. Honorable George yabivuze imuyinga uko vyari bimeze. Ngira ngo isa igihe ateye ijya penalty yarakubuye agahuzu ko hejuru, habuze gato n'ikabutura ayikure kubera guserera. Bisigura ko yari inyota idasanzwe bivanye naho mwahora mugarukira, mugabo igikombe mukakibura kandi mwamaze kugikabakaba mubona yuko umenga bigomba bitungane. Nkuko president yabivuze ati arashimira kocha, no kumushimira kuko nivyo yarakoze, ariko ntiyakoze wenyene, nuko mwesi mwagize urunani murashika kwiyo ntsinzi. Aha rero nagomba ngaruke kw'ico gikombe. Nivyo ubu murimirije urundi rugamba buca musohoka, ntimuze mugende nk'abamukera rugendo, ariko muze mugenda mugiye gukina. Ntimurondere yuko umenga ati ico twashaka caraheze, ko twabaye equipe championne birakwiye. Ubu equipe tugiye guhura naho yoci dukuramwo nta ngorane nakazima turi equipe championne oya, ahubwo guma mwerekana ayo makari yanyu ne mufise, muze mutera imbere n'umwanya mahiganwa guca mutangura, kandi muvyitegurire. Mwaramaze kumenya uwo muzohura, ntimuhave muvuga ngo ni umwarabu, ngo umwarabu arakomeye ka. Abarabu n'abakinyi nka mwebwe umukubita ikorosi canke ari gukubita, mugabe igikenewe nuko uba ufise determination gusa yo gushika ku ntsinzi we urondera. Rero mubishiremo inguvu. Imaci mwakinye ntayo nabonye sinari bwashike, ariko numvise abavuga yuko ngo muruhakiri kare. Ivyo sindi umwigisha, mugabo staff nicibereyeho izoraba ibibereye. Nkabipfuriza kuguma mutera imbere, mushoboye kwereka perezida wanyu yuko iki gikombe mutakirose bwa gihamana, ko niyi saison twaraye dutanguye mushobora kukigumana. Muzoba mumweretse yuko mutarose igihamana, atari gihamana cyatumye muronka icyo gikombe, ko ahubwo ari equipe isanzwe yaravyiteguriye. Mugabo murazi yuko muri 16 mukirondera, ntimuze muvuge rero ngo saison iheze ngo twaragitahanye, ngo ni saison ngo buca dutangura ngo ni saison twatanguye muri gwacu. C'est pas évident, ariko mukoze birashoboka. Hari abandi ubu bariko barakosora ati mu mwaka weze byaratugoreye hanaha, urumva namwe nukongereza ati natwe bimeze kunuku twongereza ingufu. Bisaba rero kwitanga. Kapitene yabivuze neza,
hajya iyo abantu bagize urunani rw'intamenwa n'intsinzi baba bari kumwe nayo, ni mubandanye rero uko twebwe nka federation ivyo dusabwa tuzokwama tugerageza kubikora. Turashobora kutabikora ijana ku ijana, mugabo ibisabwa twebwe dushoboye tuzobikora. Nkasaba rero n'abarongoye umugwi ntibaze babone iyi sezo dutanguye bicanganye iwabo, bakabona cya gikombe ntacyo bazuye gutwara, bahabe baca bavuga ati nimba ari uko turabivuyemo tica mwimenya. Mugabo papa Flambeau yabivuze neza ko ari ragi bafise, urumva rero mu gihe ari ragi ugendera ko uko bigenda kose uguma uri kwiryo ragi. Ikindi nako mashime rero urukanywa, ndabona yuko ruhari kandi ruguma ruza, tube turabasomera nta ngorane. Abafana nabo abanyamuziki hari abandi babandanye baduteramisha, twebwe turabanywera kandi nta mukenke tuvuna. Nkaba nogarukiriza ngaho nongera ndabashimira kuri no rubanza rwiza mwateguye, ngira ngo n'iyindi migwi ishobora gufatira kwa karorero ikavuga ati natwe tuzoye turipanga nk'uku n'uku. Ubuheze yari Musongati naho ntahashitse, mugabo nabo nyene ntivyari bibi. Uno musi ni mwebwe, sinzi abandi ko babiteguye, ariko n'ikimenyetso cyiza cerekana yuko umupira w'amaguru mu Burundi uri kuratera imbere kandi ufise n'abantu bawo bawukunda. Amajambo menshi bayavuze, mutama Joriji hari ico twamutumye cyo gushima yashoboye kukivuga. Kubw'ivyo nta majambo menshi tuvuga. Cyambere nashaka shimira Imana yo yemeye yuko no mwanya ubaho, ikemera yuko tuba turi bazima. Cyakabiri nashaka nshimire membre bino equipe nubwo atahari, shimire n'umuryango wiwe washoboye kuvyemera yuko uno mugambo ubaho. Nongere nshimire umutama wacu hano ikazohera Venera, binadukorera twebwe ntaco dufise twomwitura atari kumubwira ati murakoze cyane mutama. Kandi ndabashimira tanga mutiziganya mukuza kudushigikira ajya ku kibuga, nakazi katoroshe ku bwacu navyo twokwishoboza. Mubimenye neza yuko kijya gikorwa mukora kidutera intege cyane, ni gikorwa iyo habaye match mudahari isumbwa na entraînement. Rero turabakeje aho tugeze, namwe bw'ingufu zanyu zirimo, ubwacu twenyene ntitwari kuzishoboza, murabubahwa kuri twebwe, ntaco dufise tubishura. Ni byinshi mwoba muja gukora muri ujya mwanya tuko turakina bibafasha n'imiryango yanyu, ariko mukabiheba mukaza kudushigikira twebwe. Ku izina ry'abakinyi bose ndabashimiye cyane. Ndangize shimira ababubahwa nabo nyene bashoboye gushika hano bakadushigikira muri uno mwanya, bitwereka yuko dushigikiwe. Batama muri hano, bantu mwese umwe wese mcibahiro afise Imana yamuhaye, turabashimiye cyane. Ama nkuko mubibona kino gikombe si twebwe bakinyi twenyene twashoboye gukora kugira bishike aho twageze. Dufise ino staff twubaha cyane idukunda. Uno mutama hano atwita ko turabana biwe, sikintu coroshe igikorwa akora. Burya twe iyo tuvuye ku kibuga turaryama tukaruhuka,
uga wewe niwo wari umwanya wo gukora kuko avuga ati ejo bazokora iki kugira bashike aho bazoshika kure gusumba. Rero Shimire na staff yiwe n'umuvyeyi wacu yaduha ubumenyi, yaduha ibintu bikomeye kuko hajya umuntu aguhaye ubumenyi asumba guhaye amafaranga, kuko ayo mafaranga arahera mu ubwo bumenyi bugutuma ushobora gutera imbere no mu myaka yindi iri imbere. Turabashimiye cyane namwe bavyeyi bacu. Amandangize nshimira bano bakinyi bose mubona hano. Burya akazi dukora karagoye, kararuhisha cyane, mugabo iyo batayashe bavuga ati nubwo turushe dufite igikorwa ejo tuzozindukirako, bagerageza kuruhuka ejo bakemera kandi kuza kwiruka. Ndabashimiye cyane namwe gucubahiro cyanyu, Imana ibahezagire, ibandanye kubaha amagara meza, mwashobore gutera imbere mu kazi kanyu uno munsi ejo no mu myaka iri imbere. Ndabashimiye cyane. Nikazoera Venera basanzwe bifasha mu gukora ikipe yacu. Nkuko perezida yabivuze, nanje yaranyizeye kugira ngo ndamubere icegera azarantuma ibikenewe byose canke ndamubwira n'ibikenewe muri ekipe. Rero nije ndi vice perezida wiwe. Arakurikira secrétaire wa ekipe ni bariko umwe Gilbert Nyarukano. Hariho trésorier ni Nakatimana Jean Paul. Hariho directeur technique hari hafi yitwa Minan Dismas Bataze Rizad ngirana Sirno. Nashoboye gushika ngaha yafatiwe n'andi mabanga. Hariho uwo twokwita ubwa discipline wa equipe, onawe ngibicuraga Mede kandi gushika. Murazi ko equipe yamikeneye n'umutekano, naho njeje umutekano sinavye murumva ko mfise n'ibindi njeje. Nico gituma twasanze ari wamadufasha imisi yose kandi twama turi kumwe. Colonel de Police Yakizimana Dominique niwe ajeje umutekano muri equipe yacu, ni komisare w'intwaro mugabo aradufasha byinshi ngaha muri equipe ari ngaha. Turafisa n'abamambre bama bari hafi yacu, mpereye ku mwubahwa Honorable George, ni umumambre d'honneur wa equipe. Rero nkuko mwaba mumubaha imisi yose, umumambre twama twitura cyane dutuma byinshi bya equipe nkuko yavuze nonyine. Abo rero n'abandi bamambre bama hafi equipe imisi yose. Leo Aisha ki Eric nawe nyene yama ari hafi ya equipe gushika hano. Leo niwire Gilbert niwe asanzwe ari umukuru w'abafana. Leo Simon Barthelemy nawe nyene amagaragaza kwitanga mu bishoboka equipe weekend. Hariho witwa Gahungure Yanga nawe nyine yashika hano. Nawe witwa Nkurunziza Dieudonné yanari hafi. Hariho n'usanzwe novuga ko ubu ariwe ajeje bya comptabilité ya equipe, azara kwikirana iby'uburyo abyandika biba bikenewe. Yitwa Bimenyimana Laurence, sinzi ko yashobishikanga. Abo bose rero nimwababona babatumye ikintu murabagamburukira.